munsi rw'ibanki ijejwe mu Burundi BHB rwari rufise intumbero nk'uko twama twabikoze n'ahandi bwo kwishikira ku kivi tukaraba abanywanyi bacu tuba twahaye ingurane badusabye ko tubashigikira mu migambi bariko bararangura kugira turabe by'ukuri ko ingurane tuba twabahaye bariko barazikoresha ico bazisabiye. Ni muri iyo ntumbero rero twashitse ngaha uyu munsi kuri uyu mutumba wa Mugerama aho umunywanyi wacu Samuel ariko ararangurira ibikorwa vyo gutunganya neza ikibanza kizubakwamwo amazu meza y'akarorero aho ariko aragicamwo amaparasera nk'uko mubibona. Rero yari yituye ibanki BHB arasaba ko twomufata mu mugongo kandi twarabikoze. Murabona ko namwe ari ikibanza giteye igomwe kiriko kiratunganywa neza kugira by'ukuri kizobe kirimwo uburaro bwiza bwishura kuri ya ntumbero y'imona kazoza k'igihugu. Twebwe rero twasanze aho ibikorwa bigeze araho gushima turavye ibimaze gukorwa kandi tukaba twiteguriye nk'uko nawe nyene yabidusavye kuzobandanya tumufata mu mugongo uko bishoboka. Asanzwe ari umukiriya wacu kuva kera, tuzobandanya rero dukorana aho hose tuzobona ko bikenewe ko tumutera intege, ko tumufata mu mugongo. Ntituzohengeshanya kubikora twisunze natwe ibyo tuba dusabwa mu kazi ka misi yose. Hari ibyo tumusaba kugira zungurana aba yasavye tuyimuhe, abikwije ntamvo n'imwe yotuma tutabandanya tumufata mu mugongo, kuko turabona ibikorwa ariko ararangurira kuri uno mutumba ni ibikorwa by'iterambere, ni ibikorwa bizohindura ishusho y'uyu mutumba, ishusho y'ikomine, mbere n'ishusho y'intara, eka mbere n'ishusho y'igihugu. Intambamyi ntizibura mu mugambi nk'uyu, ariko kandi iyo biba biriko biraranguka gutya tugerageza kuzigabanya. Ababijejwe barabikurikirana bakaraba izo ntambamyi zose zoza zituma uko umugambi wateguwe utaranguka. Ico kumbure twari twiteze ko coba intambamyi, twaronse akanya ko kubiganirako kandi yabiduhereye umuco. Twariko turiyumvira ati mbega ko inyanzaraka ari kure, ubwo uzohava uronka abantu bazokwira uyu musozi wose tubona uriko uratunganya. Ariko kuri ico yadutekanishije ahubwo hazohava hambana hake kuko gushika ubu naho novuga ati ndatanguye sinoronka nizo ndabakwiza. Ivyo twaganire ko vyose twabonye n'inzira nziza yo gukinga izo ntambamyi. Arafise n'abahinga bajejwe kubikurikirana, ariko twebwe ibikorwa turiko turamufashamo cane si ibikorwa vy'inyubako, twebwe ni ibikorwa vyo gutunganya neza iki kibanza. Ivyo navyo murabona ko bisa n'ibiri ku musozo. Ivy'inyubako navyo arafise ingene azobitunganya n'aba basafatanije ibikorwa, arabifitiye igicapo yabihaye. Abakozi bwa mbere ngomba gushimira BHB, ni banke yanje, ni banke y'abarundi benshi. Rero twishimira ku gikorwa yadukoreye cyo kudushigikira muri kino gikorwa cibanze. Uno mugambi ni munini nkuko babivuze, ariko kandi ugana igihugu cyose. Duhera Nyanza tugenda mu ntara zitandukanye kugira ngo tugwize uburaro bwiza. Hanyuma nkuko bivuze uti none ibikorwa canke izo nyubakwa n'iryari tuzotangura gushira ku isoko. Ntiharagera, turacabategurira ibibanza.
tugomba yuko abantu baza twabateguriye bashika bavuga bati ku by'ukuri aha hantu ni iwacu koko. Rero si kera BHB baracadufasha, urugendo rwabo rwa mbere nibaza inyuma y'uru rugendo tuzoheza rero duce dushira ahabona ibigiye gukurikira bivanye n'ingene ino banke nyene igiye kubitunganya neza. Mugabo tubwira abarundi bose baba Inyanzarake, Burunga yose n'abandi barundi babishoboye mu Burundi, abari hanze y'igihugu, ko kino kibanza kizoba mu bibanza vya mbere biratwa mu Burundi, aho abantu baryama neza bakarota neza. Rero ufise amahera n'uburyo yoba aritegura kikazanura, kuko vuba bwango tugiye kubabwira inyubakwa zizoba ziri nk'ingene zimeze n'ingene zisa, hanyuma duheze tubahamagare ababishoboye bose kuza kubana natwe. Dum